kigingi vraiment citation sana yari mariage nziza cyane y'akarorero twari tubirindiriye igihe kigingi umugamfe twemera kandi yongese ayiyamiriza kigingi kubera ko imuma mubwira ngo agira niba yarasigaye ahubwo yaragize ubu mariage bure namwe mutima na gasore niba asigaye gasore ijya nzoka nibiki rero bibaye njya video nje kuva mbaho maze kubona inzoka rimwe yapfuye naho nyine sinayegere biri narimvire message ashatse kutwereka ijya nzoka nijya donc akamaro kare biri na minouche mutwarisha canke nabyo tuzi iyo baravuga ngo ni intare batinya ne yabaye inzoka batinya yabaye inzoka batinya ntare bakunze ba Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro nikundo Ange Minouche nko mubibona nibiki kabiri hama rero ndababwira ikintu kimwe nenda bakumbuye cyane murabizi ko nzanga ndabakunda kandi murabizi ko inje ngaha ahari urusaku iyo tumeze gutya urusaku ruri mu muziki ndundi murabizi ko tagindi dukora atari kugira tuvuge turebe ko duga namwe murabizi reka nakire abantu banje hama twakire umutumira dasanzwe bageze kumona muri Magic TV ariko umubona handi ariko nibo twifuje kwaza kugumana natwe muri iki kiganiro hama rero mabuja ubu urihanganye katwakire umubose wacu yego Shabiri kari urameze neza chance kwanza Ego, Henabera. Kuri mikro. Umeze fresh. Wallahi ndabifiringa. Wallahi ndabifiringa meze neza. Biri fresh. Kari mu magic. Naheruka. Mbe wari heki yagi. Taramenya magic wari hehe. Kari bwamera. Yarabihe cyane yo. Bera nawe. Bera karibu Shabira, merci. Urameze neza cyane gose. Reka dutangure ikiganiro. Mwampaye agace. Shabira yari banditse bara. Barabizi bakunze Magic TV. Ndasoma. Hari umwanya dufata. Naje nuko minusha nari ihanganye. Dufata siko tari karakora ibintu hari inyuma. Twese rero bazanye inyota n'inzara. Jene sinzi nibirimwe. Bazanye inyota n'inzara. Icyo ni kimwe. Reka ndababwire rero. Ndagushimire cyane. Muri bake bashaka kutuzima. Abo. Twatuzimana. Nazanye nzonzimana. Bieforo uzogera eforo uzoguha wewe ko ariko ijewe mu bandi ko yana abandi 2022 reka rero tugira abantu bashitarabibagiza ivyo turimwo igana sikini canke tugatuyage ku muziki ndundi ariko reka ndababwira ikintu kimwe bakunze ba Magic TV tugira tuyage si umuziki gusa murabizi ko twama dushiramo ba comedian ibintu byose bituyote industry kandi bigezweho abantu bagezweho banyu abantu muvuga abantu bama mu telefone yanyu mu mardi yanyu ibintu nk'ivyo byose reka rero duce duhera he kucamamare kigingi mariage yo shana Marina bayibonye kuti rya mariage yari itesa sha yari itesa vraiment avant ko tunakora ikintu kimwe twari big mama kandi nizayikundira gusa avanko kandi baranabera nasavye abanyarwanda kazi muraba iyi Magic TV uko muri kose naho mwa muri babiri turasavye mugende ku Nyarwanda mwandike commentaire Marina n'umurundi kazi turabasavye n'umurundi kazi yundi naho uriya n'umurundi kazi mwanditse ngo yatwaye umunyarwanda kazi turabibasavye n'ukuri mubigire muri commentaire muvuge uriya n'umurundi naho tuvuga ururimi rugomba gusa ariko no mwana nuwe wacu kibarabivyiza wahanyene mwana nuwe wacu kibarabivyiza oyangira ni kujya kuntu basi kigingi yagiye kukugira predote mu Rwanda none wayigiye mu Rwanda niko babona twaye baby nziza kandi na kingi ga wari cyamamara bari gana mu Rwanda baremera ko dufite abana beza ni mwibona kuko ni nziza ni mwibona ko ari cyamamara kandi ari bogare nje ndaje kuresha mu Rwanda ndaje kuresha mu Rwanda urabona ni
ntuyibona we nahanyene none biri ndakubaza wowe uja he naha muhira umpende bakurandura umwana abakobwa uri singo utinya abakobwa bigenda gute singo ne siyazi gashireko byagenze gute ubu nyene yaramprovose sanga neme ninda niki yaguprovose ico munyereka niki yamuprovose n'umuntu niki yaguprovose naramu ntaguprovose kandi ndamukumbuye tujya mu bitari citation sana yari mariage nziza cyane y'akarorero twari tubirindiriye igihe kigiye mu grand frère twemera kandi iyo ngeso ayiyamiriza kigingi kubera ko umuguma amubwira ngo giragira niwe yarasigaye ahubwo yaragize ubu mariage ubu rero namwe mutima na gasore niwe wasigaye gasore bamushize hatyo ujya aracapanze gasore mushira entre parenthèse reka tubandanye natwe ba journaliste kumbona tutagira ifu ubu hagezweho abakomediye sivyo cyo gusa navuze yo abaririmba nabarungitse warungitse bande mwebwe wabanje guhagarara kugira bahagarara kuri dote Jean uzobanza bashika wese barungike hama ucugiye nivyo ushatse kuvuga zarabe neza ntuhatebe kuri yo utiriwe nakigenda nisanzwe nibisanzwe mugabo ntuzogutevye reka tuve kuri kigingi tugende ku ndirimbo ya Double J na Kiriko ibisusu highway ibisusu bikundira ibisusu ibisusu sonzi ivyo bisusu ibisusu bikundira ibisusu ibisusu yonga ivyo bisusu mani mbwire commentaire ndabishaka avant you comment ibisusu Minouche bakoresheje guzawe ariko ndigita rero bajya n'ibisusu ngo ko yakoresheje ama baby afise inyuma kandi bamujya gukora bari bambaye ibisusu vraiment ijya ndimbo ni nziza iraryoshe iratambitse bajya kuvuga sana naciye mu bapapa ko bavuga ngo riga ntibabeshe ibyo niyo byaduhombeje kora uzisusa vraiment ijya ndimbo iraryoshe nko vyamye man boy vraiment mwubahwe sana igende bashobora gutora uravuze ngo guzanje arambwiye ngo jewe kenshi nidogera igihe hagiye muri clip abakobwa b'ibisusu ngani umukobwa aba fier abifise ku mubiri wiwe sha nayo gira imishatsi myiza cyangwa amaso meza cyangwa abamiza agataye kari munisi kenshi barakunda ibisusu cyane urashobora gusanga mugari y'abadakunda binini cyera baje abakobwa umwanya ego ikintu muwaje ati nigikuri fier yikuki urashobora gusanga ifite amaso meza cyane abantu bose ugasanga babona amaso yiwe mugabo ugasanga igisusu cye tutibagiye abandi kuri Instagram ifataza bagize gutya bajya no kwa babifise usanga yagize gutya navyo urabona nawe ariko nibifataza bagize gutya iriya yanyu hari no kunene mugira amaguru kunuka imbere muzovunika twaravunitse oya gusa ni indirimbo ko iri nanje novuga ko twabonye hariho n'abavyakiriye kutariko ariko nihisigeze nihisigeze kandi wagize reality turi muri 2022 regane nizo dusubiramo vy'ivyongereza mbere y'abavyeyi utanabitse yego vraiment kandi iri kigendana neza ariko ni ya besana kikuna Double besana man boy bubahwe cyane Double J wewe n'abanyarwanda baramwemera wa mutipe mbene bamwita gote umwe yavuga ati ugashaka indirimbo iryoshe hit dumba Double J amfite aremewe yashitangazwe yemewe hama Kiriko nawe n'urundi gwego ntavyo kutumara amazi yego reka rero duce tugenda kuri Sat-B tuzana agashimwe ka YouTube oya ndafise ikibazo tukiraho nyine ijya Nzoka ijya Nzoka nibiki rero bibaye njya video je kuva mbaho maze kubona Nzoka rimwe yapfuye naho nyine sinayegere narimvire message ashatse kutwereka ijya Nzoka
ni rya silva donc akamaro kare donc biri na Minouche muzo mutwarisha canke gatwe navyo tuzi iyo baravuga ngo ni intare batinya ne yabaye inzoka batinya yabaye inzoka batinya intare nabo yihogora amenyo kumayishara ku ntare natugire gute intare nabo yihogora amenyo aca jina rumiwe Sat-B vraiment utubwire message iri hajya baba amudandika muri commentaire message why irya nzoka jewe narabaye confused ni inzoka iri ryari yo kandi magazina montage yarayifise ya montage iri ngaha ku hari bitugu ukuntu unayiravye ifoto aho mu mutwe wogiye kuraba icari karakwereka mu mutwe kandi irya nzoka harimo ukuntu ishikatira kuri rya silva guca gatoya hari ukuntu mu mutwe ikintu cyambere gutera ubwoba ubona ku ifoto hari inzoka no mu maso kwa Sat-B n'ubu wombaza ngo Sat-B yari yambaye agapira gasa gute mbona irya nzoka je narabonye n'irya bo grand frère Sat-B tubarire kandi na felicitation nyinshi kweli félicitations vraiment 100k Kagame Magic TV narabimubwiye ko afise aba subscribers benshi ubundi niwe muririmbyi wa mbere aravuga ati narabikoreye sana nararushe kandi natangwe kuva kera vraiment big up sana kijana no muri yono zoshikira inzoka sasa ya iriya nzoka azoyitubwira message kandi merci d'avance yana konda bagabo yana ari kwishira muri ya clip yebaga sasa Sat-B vraiment big up sana ubahwe kandi rero ababone abari kwa Sat-B ndazi ko ari abarundi n'abarundi kazi benshi turasavye ni muje hose mutemberere hose baronke hose voilà amacano yoyo twese cyane kuko koberiki twebwe none turabwara bose nabo duzavyuzi ntibaduze ababone twe ntangorane mugaba baririmbye turabibasavye kuko nigiye bagiye gusaba korabo mu bindi bihugu babanza kuraba ama YouTube yabo ama Instagram yabo banza kuraba ibintu byabo ingene bameze rero turabibasavye mu banda bibateza imbere cyane turabakunda cyane namwe murabizi reka tugende rero kuma ikiganiro cy'uno musi kigera kinyaruke by the way turihuta cyane birarihuta kandi si weekend mugareka tukinyaruke kabajerega naho mugenda no sikana ndabanda biraribandana ni bwisanzwe nta kintu na kintu ukora nabushake twebwe kuri Bifes indirimbo asohoye bon ni audio kandi ni ivuga ngo titre ni M3 ego M3 muga iyo ndirimbo reka tubibabwire ni indirimbo biri ivuga ku bintu by'agateka k'umwana umwana arakeneye kubaho umwana agateka k'umwana abantu babonera abana ibintu nk'ivyo ni ukuvuga Bifes mwibuke ko yarose agashimwe kuri ico kintu ari mu baririmbyi ba mbere bitayeho abana ari mu baririmbyi ba mbere bavuga yuko mu mandirimbo baririmba bibuka kurimba agateka k'abana yego cyane iyi ndirimbo ni audio video ntirasohoka ariko iri kwa Bifes icyo mushobora kuja kuyiraba murabizi ko azana ibintu biryoshye na still mwumvirize message cyane mwana niwe gihugu gusa ikintu nabonye ni umuntu atibagira aho yavuye kuko nawe ntaranavutse naho nyene Jesse mugabo sinavuze ko nanemvuze mu bwana nyeri bwaheze Minouche aguciriyemo nyasijam none reko none ihereje shaka urumva ni umuntu rero uvuga ko ntigera yibagira aho yavuye kuko nibuka nageze kumukoresha ikiganiro ndavye mu bwana bwiwe ivyo yambwiye ubona ko aracibuka ivyo yaciye ivyo mu bwana aracibuka ivyo mu bwana ugaca bisubira ko rero yarakenye no gushimigwa burya rero bakubwira yuko ahantu umukecuru atoye ruhinda agomba avuga hajya ni mu ruganda ndaza bati nje tumasubiye none niho yabonye bari bi aramera kandi aranakunda abana aranamera bigaca binakwitira nuko kuntu asanzwe yikundira abana big up sana vraiment kandi ni byiza ko bamusubira akindi twosaba kandi nabajya abantu bamushimiye ahubwo bongeretse nyene ivyo yashitse kuvuga navyo kirundi kigoye kigoresha no kirundi kibi nico babatutse umuntu igitutsi nico kirundi kibi wavuze juste bisigaye barabigorora navuze ikigoramye urumva urabona Bifes on flow antreta abaye ko tubandanye kanakubwire ni nk'inkuru ari umutima arababatere ndagusabye hari umuhungu hari umuntu ntitumuzi vrai akabivuga ko umenga ari mu rukundo nawe rero gusa yitwa Nyimbari Fleury Babu
imisi yose jo biganiro vya magic commentaire yandika mu bamuhaze mwamuhaze atanzigo n'uturongo duto gutenga n'agakera cyangwa akantu k'akabizu tous les jours imisi yose Fleury Babu nta gihe na kimwe urumva ni mubamuhaye kandi n'umutima mwiza we muba hindura ukivuga ngo ukunda cyane natakuzi kandi udufashije utukomanda ugashira ijya nimero yawe tukurondeye toshaka kuba ego vraiment imisi none 2022 niyo tumahindura muba mushonje imisi yose kandi Kareze nagira Fleury Babu Kareze nagira arimo inzu umuga ntanzigirimo turagukunda sana Fleury turashaka kubona n'abandi nka ba Fleury 2022 tuzomenya Fleury turabigusabye ushireho nimero yawe hagira uwande muba muhaze ushireho nimero turagushaka cyane usanga Fleury habaye mustari turamushaka cyane n'agashimwe kiwe man nukuri ko Imana ndabikwemeye niwaza muri kandi n'igituma twayomatse akomata ukonye ni misi agira kopie code ya indi nyene urumva kopie code kandi ikiganiro cyose mani cyose kibishe nuko gift yawe irahari turabigusavye wandike nimero yawe hagira uruhande muba muhaze ntuyibagi reka tubandanye rero ku mudirimbo zindi bariko baratwemerera muri ko ari janvier dutanguye ari benshi bagomba tubwira ngo ibintu ndagutera inkuru bivako baba batinganye ntumbwire bararaba mukamubinda akavuga ati ngaha asohoye kamanze ari Yesuat nzobashizemo ariko rero harige nawe ujya Swat ngaje shajya bikuririmba haje nta kintu kitaba abasani baragowe baratingana barago mbe ijya yiwe imaze imisi ngahe iracari hit reka namukuremo ivyo byose barabiharura kugira abarindira indirimbo hari umusigeze gusohora indirimbo zine wa munsi Minouche zine zararenga zari musisi ku munsi cyanyishe zarakuranyemwo sinzi ko mwabibonye ko indirimbo yasigaye muri terrain ari ijya vile na Double J niyo yasigaye hahiye voilà hahiye niyo yasigaye muri terrain niyo ndirimbo nafashe byihuse mu mwaka ntungire man zari nyinshi byo gufata byanyoroye gufata twumve bi kamariza byo metache metache ni biki reka ntibisubire je veux plus te lâcher reka ntibisubire je kadi sans papier mwebwe mwariganye na Alvin ndahazi ceka gutwenga mwariganye na Alvin watawe byajaze kuririmba ja mwariganye na Alvin jana subiye mu byaririze byanyoroye gufata yego arafashe basi ndirimbo nanje aranyorohe ndabisa Alvin nawe bawe bro reka tugende tunyarutse umusubiza tunyusubira hari indirimbo donc ni indirimbo baguma tubwira ngo coming soon DJ Feelbite ego Orisa na Freeze indirimbo uzoba yitwa hombesha ni coming soon ni kuvuga iki Feelbite vraiment mu ba DJ bose Feelbite arkuntu menga sinzi ari as kwaje afite imyambaro ibiri ego vraiment izigenda no gufata no kuyo yo zifina no gufata no kuyo izuba riva no gufata no kuyo no gupampa pirampa pamperampa azi nyambara ibiri nyine Feelbite vraiment nubse yani niho nabonye indirimbo bakoranye na Kestan nta nabonye nta narinzi gati none Feelbite nta muririmbyi n'umwe atarakora gusa ikintu kinjohera kuri we no kuntu amenya uno musagizwe hibi baza mu DJ ahubwo mbona ahubwo ivyo DJ baranabihe oya gute yareka yambare yo reka iyo myambaro birarayigumana ntafo sinzi ko mubibona nako amubona nk'umusani gusumba nk'umuririmbyi by'umuntu umva rero muga arazi nyene bimanaging byose ibihugu byose hagenda hari umu DJ ari n'umuririmbyi bariho hose keep it up Rwanda hehe hose bagenda bafite umu DJ ari n'umuririmbyi vraiment wibandanirize urabishoboye kandi ukunze ukazana n'umwambaro wa gatatu tamwo oya aho byo oya nta gipfa na kimwe ntudusubire sha migere biri yatereka mugabo wa gatatu birangira mwese mugu wa gatatu tutera wahereje wa nuko bisabazo bose baragwa intuzi ibiri nitereka je yatereka mu karate abazi kibazo wa gatatu wowe
uwa gatatu comedy ahubwo rero umvise Alvin ni wafise byinshi. Alvin ni muririmbyi ni mukomedia wawe cyane reka tubandanye ibintu byinshi ni umuntu muririmbyi ni youtubere ni umuntu komediye ni umuki ashaka ibintu byose rero wize kuduhenda twe tubaye abana aho wize hubaho 2 na minute kuri aho wize hubaho ntabwo twarengeje with design new romantic kandi rero wize arakundira by'amaromance wese yani rujya rujwiye urarukunda reka iryacoroje akarakutiraga none vraiment abakobwa barabikunda wize na romance kweli rero bavuga ko wize vraiment wize bavuga ko akunda bavuga ko ndamaje ko bavuga ko Jack aranse juni rya wize vraiment ubu niho ibazi yanje yakira cyangwa wowe rasijwe nk'ijyabe oya Jonas kibazi cy'abahungu gusubya byagiye moni Tessa Vram ama wizi sinzi kuntu nyene ari mu sinzi na Berry music bavuze new romantic yabyanditse new wizi na Berry music muraba kuntu baje Berry music tutibagiye ko yaturagire coming soon gira maramezi aya nukuri ko coming soon ngo yari try me ubu nawe so yama sasa Berry music Berry era ducanganya rero nambari yipi yama ntitwayibonye uno yasohoye yoma sasa Berry gahunda niya utabisohorera rimwe kandi Gene mari mu Berry baje gucanga na Chris M ubu rero ndabatera imbere hariho umuziki umwe ntavuze muri East Africa bari batanga kudukurako kudukurako bahawe twibagiye ikijya gihe ese uwo ngaho hafi singaho inyuma ujyo bari baca baravyibagira amatelefone yose ayibika ibintu byose mu telefone wasanga ari twe mwe bari dufise ama challenge abakobwa ibujumbu ariko wizi tugushimire cyane wabandanije pushing ntari karasohora coming soon nawe reka turabikizamo muga Berry music turagusabye ibintu byose uko natubaniye abakiro gahunda ni yayo niyo kugisohora rimwe natubwiye ipi ntibaguma sohora none ipasohora none tugiye go baguma sohora none wita guri biragaragaza kubidutahuza bikunda Berry abari hafi yawe n'ukuri batubwire mu commentaire gahunda tuyimenye hama twumva ati kuko turabakunda cyane kandi umadushaka ibintu bishasha uko mubizi murashoboye turabemera nk'iyi turayirindiriye mana turayirindiriye za Berry tunababwira amanyu romantic rero aje turayiteze nkuko twama tuko turakunda ibintu byacu abakunzi ayo coming soon yose tuvuze abakunzi baba baririmbyi cyangwa abakunzi b'umuziki ndundi turabasavye mugende murindirire hajya kuri YouTube mugume mumeze uko kandi mwihangana ni designer Berry music ko ashaka gusanga ari coming soon gusa cyane nka bifisi yashizeho audio mushobora kuja kuyumviriza ico coco ama abantu ba nuziya muwe mumeze gutya muri maso kuri YouTube reka turebe mu kurangiza tuvuge ku vyerekeye bintu muri janvier burya kubaririmbye niko biraka gose agafana kanje karatukana twe tukumi by'abaririmbye ubura batukana mu biganiro bahana ama message batukana sasa twebwe kuduha umuziki twitambire muri ko muratukana kweri 2022 basi rero tubasabe basi tubasabe sivyo minusha basabe mu ndirimbo sivyo yo twozikunda kandi barabizi none fizira turirimbe bayitagura nitwayikunze kandi nituziyo message yari kirati ivuga gute nta ni radio n'imwe yaciye ivuga gute ijya ndirimbo twarayikunda kandi byarimwe ntitwatuziraba turumva turabibasaba rero ubu ntibabona nta ndirimbo yakingorongoro ngene iryoshe kandi yavuze abantu nani mwana ngo ijya ndirimbo ya MB data kandi abantu turasubira ubundi ijya ndirimbo ya Emerson nameza mugabo twe turazikunda ngo ziririmba turabasavye rero hako tubona ngo Anovich ngora mastereni yo kwa bi yavuze gute Anovich yavuze ngo mastereni bubike master bararoga no kwanga kuvuga minusha yavuze ko aroga none ko mastereni muri abagenzi tubwize ukuri araroga nkuko cyane ntaroga cyabivuze hamusubishura gute birinda gusabye umwinyisha wabishiye gute mvugiye ahera h'Imana master je tumaze kugendana kenshi navyo ndabona kandi kenshi namubonye abasenga ariko sinzi wabivuze ico yabikoye kuko nawe barabanye
sivyo navuga ngo nk'ivyo bariko ravuga niba dushire mu muziki banze ego vre baragirana amani nacecire mu mirongo mazana atayishura je sinigeze ndakuroga nawe twitambire hama bitambire biryoye mugabo na roriro abarije mama dusazire fo ico ntabaraza none bizororogo twe tuba tubona nyene imihari ku ma statue yarega bajyana bakuru bacu none bashira imihari ku ma statue ni kuri sohora indirimbo baza nk'abantu bagendanye kujya bajyanye umwanda kujya barya amasho kujya kandi ubundi ni abantu b'abakuru fopa kuza basi barabigaragaza inbox muvugane bihereyo bitane muri studio minushe rero no inbox kwereka none ikigwanisho cy'umuririmbyi ni kese umunwa we kandi biranabatunze voilà urareze bifuzize mazija kuri statue turabasavye muje kuri studio twe nta nico bizotubwira zimugaye ikintu kintangaza ahandi usanga bifuza zikaze kandi zirimo n'amafaranga yewe banumiwe ngaha biribaza ngo zibora amafaranga ayo mafaranga basi ni umviriza tuzobasengera bizogenda neza akesi ukabona ariko aratuka nka Sat-B agashiramo umugore wa Sat-B sasa umugore wa Sat-B ajemo gute ko yari Sat-B wakura hamwe twe tuba twarumiye turibasavye namwe abagore muri bandinda menshi umugabo yacabiza kuri we studio tukane akesi b'umugabo rero nabwo bisubire araba umugabo kandi nawe dushire mu ndirimbo minushe yabisavye indirimbo zohitinga mwe namwe asha niba tureke twe tuvuge ko baririmba voilà quoi ko bari makazi aba producer voilà kandi natwe nimuduhana interview ngo tubone izo base tuzitwima kuri statue ariko so indirimbo uvyungikiramo kandi rero abundi azgena bakunda abantu batukana ikiba hit aho nyene ewane batukana bakundana nibanga baduhende bazi barukura ingene bigize direct yanditse atakona amafoto n'amafoto ya kera vraiment mugire foro muze muraja muri studio mutukanire hajya turana minushe na biri tuzobasengera neza kwe erega rero dufise none abakozi bako barakura barega barabirakaro kuri mwebwe nemwe mumeze uko abandi bawizi nabandi bice bigenda gute ni soble kweli we have to change kandi tuzona senga bigende neza 2022 ku baririmbyi two tubona bitangwa ibintu vraiment by'amazi ni muze tugwane na corona naze tugwane na corona turangize ku nkuru ya Monia Fleur tumugire felicitation kuri diplome yiwe none zaracambaza ngo none Monia ngo ntihagiheza kweli uyo ni umubebe mutoya barimo yani bamwinjirira mutoya ni bya twavuga abarundi barakunda nguyo nawe aranakreama n'ubu bararabe ngene Monia mu terambere giwe mu muziki uko angana baca bavuga mu myaka myinshi ariko mutoya cyane kandi felicitation sana ikindi naco nawe nyene kwa Isaac ko baracitse kuri diplome yiyo yemeye indirimbo Monia Fleur turaha nk'abavuze abawe very soon turarindiriye tubuze coming soon angahe 50 n'abandi bikawushije ngo coming soon rero turabasanga yose nakubwiye turagence kandi Monia yacu tuzobandanya nje twagwa n'umuziki tanguranye ubwoba Monia ni vya cabandanya ishuri kubera ntabihewe n'ubihebe bandanye baramuhaye impanuro z'abakuze rega nanje aminusho we yarahejeje naye ndaciga ngira metse kwarugeze muhe aramuhaye impanuro z'abakuze bera abantu bayahevye oya hayo mama bera arabikigani ku ishuri natuzogenda aminusho yo wachimbye niga kuva mu kwa kagahutuza kubivuga yo karabaye nzi wa magic team atarabivuga cyose kushika kandi vuba shaje nzoheza uramubwiye mama wa oya mama iri ntanzo muhave mayanga ataze imanda nzonye bari wamaze imisuri hahiri hariho trash atarishe yashiza ndabangugira akoze cyane be none ko dujijikari hejeje ko turi huta cyane twababwiye abantu aho tukuvuge mfite murazi gituma tuhejeje minusha tuvuge twasanze twifite coming soon anje ta minusha araberewe entre tanakwiga ndakubaza ibyo bisuko
muri amasaha mbamba amahasi amasaha turi amasaha yego sha turi amasaha bi reka rero naco zimya kamera zawe ni were koka yanje yego twigeze yanaheze bure bakunze bamaji mwakoze mintu hereza mu giswahili batwumva bitwemere Kiswahili ndabihonda bakunda cyane bakunze bamaji acha niwaambie kama nawapendaga sana tena sana zaidi ya jana uyu rero ni ingozi nyimba kimenye ryari biri wowe kana yagutanze kuva ingozi mwariganye chaminu gatimana wewe ni ntanzi bujumbura kuhaba cyane kuhaza kumanuka kuhaba wewe urazi bavuki ntiwaciye ngaha mu kudoga ingozi kimenye ryari ndiko ndabikubwira wewe ntiwaciye ngaha mu kudoga ingozi oya ngaje ndashaka kubaza kimenye ryari je nabaye ngaha mfise nk'imyaka nk'ine turindire nk'imyaka nk'ine aracavuga ndaduga ingozi nagiye mu Rwanda bayo nari ndavyibagiye mu Rwanda nta Giswahili bavuga by the way wallahi ntaco bavuga sinobesha Igiswahili nta quartier nimwe message tuko turasaba none banzi nyumve noneka kubwira kaje ndava mu Rwanda canje ingozi ca ingozi cangaruka ngaca ngaruka mva nganje ingozi ndagaruka turagaruka turamenya n'igiswahili narabaye kandi garuka acamenya n'igiswahili n'ibisa imyaka ingahe nasigaye ataramenya igiswahili ngurazi icongereza nawe n'igiswahili none ntubizi yuko ari cyo gikenewe cyane kubera none namita champagne mukoresha gute champagne by the way yaruriye indege mbwa ariko twabonye kumwe na ntuzeya bamita gute ujya muri rimzi yarimbanye na Davido namubonye me I dance on to bacha bandika reko uzomwibuka ejo kamuri komante champagne big up bari ko barahuza ngo ndimi andika komante muzaba yego champagne nari mazi champagne akora ko badashoboye ibintu byose babishoboye ubandanye kandi ongere ko baronsa ama contrat menshi ego vraiment yo mana indege ibiki management